turiko turavuga ubwiza bw'Imana naho Imana iri kiyakorera, naho Imana yafashe ingingo ahantu ho kudwebera kwayo, nahantu Imana ivuga ngo ndaza kuza kubana namwe. Ashakwa Imana ahamagara umukozi wayo yamubwira ikintu gikomeye, kamubwira ngo nzobana nawe. Mani majambo, kubaho kwanje, ubwiza bwanje buzobana nawe. Ikibazo dufise muri kino gihe ni abantu bataratahura agaciro ko kuba mu bwiza bw'Imana, inyungu zo kuba mu bwiza bw'Imana. Urazi ntaco Imana ikorera ubusa, ikintu cyose Imana igikora ifise ico igamije. Ubwiza bw'Imana ni umwana w'umuntu yaremewe. Ndakunze kubivuga, imbere yuko Imana irema ikintu ico cyose yabanje kurema ubwiza bwacu, cyangwa ico no kwita aho gikomora ubuzima. Mu bwiza bw'Imana niho ubuzima bufatira ikibanza. Iyo dusomye mu itanguriro tuza gusanga, abakunda kwiga Bibiliya baraza gusanga amafi Imana ntiyavuze ngo ndaremye amafi, ariko turabona Imana ibwira ikiyaga yaremye. Tanguriro igice cya mbere ku murongo wa 20, Imana iravuga ati mu mazi nihasegenyuke isegenya ry'ibifise ubugingo, kandi ibiguruka nibiguruke hejuru y'isi mu kirere c'ijuru. Bavuze ngo mu mazi nihasege. Imana yahaye itegeko amazi kugira ngo amafi ashobore kubaho, kugira ngo uravyumva ibifise ubugingo byo mazi bishobore kubaho. Imana yongera kandi ibwira isi ati wasiwe numereko. Ubundi Imana yo gushobora kurema igiti, mugabo igiti caremwe na Eden. Iyo tuvuze Eden ubundi si endroit géographique. Eden nta nahamwe zo kwigera uyibona, nta nahamwe mwisi mugene murakunze kumenya amakuru, nta nahamwe uzosanga kuri carte hariho Eden, parce que Eden nticari ikibanza kiboneka, nticari ikibanza kigaragara. Eden yari cari kirere, yari atmosphere. Haraha ni nko kuvuze ngo mu bwiza bw'Imana santu uvuga ngo ni harya. Mu bwiza bw'Imana mugabo turazi ko ni kibanza nivyo umuntu ashobora kuba mu mugabo kitaboneshwa amaso y'umubiri. Na Eden igihe umwana w'umuntu, ko Imana yaremeye Adamu muri Eden, birivuga ngo Imana ishira umuntu muri Eden. Muri Eden gisobanuye ubwiza bw'Imana, aho Imana iri. Mugumane nanje gatowe. Rero ifi yaremwe n'amazi, ibiti ibitegwa vyaremwe n'isi Imana yaremye. Mugabo Imana igeze ku muntu imuremera mu bwiza bwayo. Inama ntiyabereye hano mu isi, inama yabereye mu ijuru. Imana avuga ngo tureme, ni inama, niyo conclusion yabaye, tureme umuntu mu ishusho yacu. Biga kitubwira ngo mwishusho y'Imana umuntu yaremwe. Vyumvika neza yuko umuntu arafise muri we akamere k'Imana. Imana amuremeye mu bwiza bwayo. Igihe Imana ibwira Adamu ngo ni wajya ku giti kucamo nakubujije cyangwa ku giti nakubujije kimenyekanisha iciza n'ikibi, uzopfa, nta kabuza uzopfa. Imana ikiravuga mo physique. Imana yariko iravuga urupfu rwo mu buryo bw'Imana. Mani majambo, uzotwagwa kure y'ubwiza bwanje. Mwibuke yuko umwana w'umuntu amaze gukora icaha, Imana imaze kubirukana, yacizana abakerubi bafise inkota zakumuriye bo gucunga iryo tongo ya Eden, ngo kugira ngo umuntu ntazorigarukemo. Nivuga ngo mani majambo, umuntu hanze kurya ifi idashobora guhema itari mu mazi, kuko amazi nibwo bwiza bwayo. Igiti ukiranduye kica cuma, kubera ko ubwiza bwaco naho caremwe, naho cavuye. Umuntu nawe factory yamukoze n'ubwiza bw'Imana. Nifuza ngo hanze y'ubwiza bw'Imana you are dead, ntabwo uriho. Nico gituma hari abantu benshi bagenda ariko spiritually barapfuye. Iyo umuntu rero ari mu bwiza bw'Imana turaza kubibona, naho umuntu agendana n'Imana, naho umuntu akorana n'Imana, naho umuntu asobanukirwa ibinyegezwa byo muri buno buzima. Kuko muze mu birabe, inosi igizwe n'ibinyegezwa byinshi. Ushobora kugenda ahantu n'akarorero, imisosi aho hantu hari ikintu cyama kiyaba mu gihe kanaka, ninde atanze itegeko ryuko ico kintu kizo kwama kibera aho hantu? Ntawe ubizi.
ushobora kuvisita umuryango ugasanga ivy'uwo muryango vyose birasa, birazwi, nta mwana w'imfura abaho. Uwa mbere wese ateza kubanza kuvayo. Ninde yatanze ico cagezwe aho hantu? Hari ibinyegezwa tugenda tubona bituma bamwe baduga abandi bamanuka. Turi mu kwezi ko kubiba mu bwiza bw'Imana, mugabo kandi dufise teme y'umwaka isigura kuduzwa, aho Imana iteza kugushira mu kibanza aho ikugendeza hejuru y'ibisanzwe bikubita hasi abandi. Urazi iyo umuntu ari mu bwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana nico kigwanishwa dufise nk'abana b'Imana, kidutuma tugira indongere d'avance ku bansi bacu. Ubwiza bw'Imana bwo budutuma dushikira ivyadusize, dusiga n'ivyari vyaradusize mu buzima bwacu. Beje mu ry'Imana rimbira ukungene Yesu igihe kimwe ahejeje kwigisha ishengero, mu nyuma arabarekura. Bibiri ivuga ngo abwira abigishwa be ati tujabuke tuje hakurya. Mugabo abwiye ngo bajabuke, Yesu ntiyaciye ajabuka. Bo batoye ubwato ngo bajabuke, Yesu nawe aduga ku musozi gusenga. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ku muteramyi wa kane, umuteramyi wa kane ni kuva 3h du matin gushika 6h du matin. Mwiyumvire yabarekuye 18h, abantu bari mu bwato, nta muroraje ari mu mazi abatangira, nta control y'abapolisi ihari, nta mbuteyaje ihari, baragenda kuva 18h gushika 3h du matin. Birija mu ry'Imana imbwira ngo nuko bamubona aturutse imbere yabo. Vyagenze gute kugira ngo aturuke imbere yabo? Iyo umuntu ari mu bwiza bw'Imana ahabwa capacity, ubushobozi mubashisha kunyaruka gusiga ivyari vyaramusize. Nari siko natanguye kuvugishwa ku buzima bwawe muri ko mumvishore ko ndavuga. Ubwiza bw'Imana nibwo buzoguha kwirukira imbere y'ivyakwirukira imbere. Nico gituma na bivuze kanungo ntabisubiremmo, ubwiza bw'Imana nico kintu cyomye dufise mu buzima bwacu. Tubwiza guha agaciro kuruta ikindi kintu cyose, ivyo bikaduhesha mu nyumvirize neza ubudahangagwa muri nosi iri muri competition. Woshobora kugirira nabi umuntu ushatse kugirira nabi, mugabo wihenze ugakora ku muntu azibanga ryo kuba mu bwiza bw'Imana, you are finished, ubuheze. Hari umugabo yabigerageje yitwa Hamani, vuga ngo Hamani hari umugabo yakengera. Urazi mu bwiza bw'Imana nta matitire, mu bwiza bw'Imana ntitugira igihagararo bitewe n'amatitire dufise hano muri nosi. Je préfère kuba umuntu ariko ni mu ijuru no mu isi iri munsi y'inosi, mu majambo ikuzimu, kuruta kuba populaire hano muri nosi. Ni bandi bamenyekana mu ijuru n'abatebana nayo, naba mu bwigobeko bw'isuba byose, n'abantu imbere ko bagira ico bakoze cyose, ikintu cyose, ikintu cyose cyose nico gituma namandiko ndababwira raba Yesu imbere ko afata ingingo ikomeye. Mariko 3:11 birivuga ngo amanuka ico gisozi kirekire atoranya 12 bo kubana nawe. Imbere ko Yesu ashwazisa abo bagiye gufatana urugendo, yabanje kuduga ku musozi gusenga, yabanje kurondera inama y'Imana mu bwiza bwayo. Inama y'Imana ariyo nzira y'ubuzima iri mu bwiza bw'Imana. Nico gituma bo gutwenga, bo gufata uko bashatse, bo kwita amazina, mugabo nimba vy'ukuri uziri banga ryo kuba biba mu bwami bw'Imana no mu bwiza bw'Imana, nagomba kubwire uzokwama uri umuntu misose yamatangaza abantu. Yesu imbere yuko atoranya abo bagiye kufatikanya nawe mu misi yari afise, mu myaka 3 n'inusu yari afise gukora misiyo yiwe, yabanje kuja ku musozi. Burya ku musozi hari umuntu kwibaza na Yuda yamuhemukiye, burya ntiyavangiwe. Yuda yari yanditswe muri destiny ya Yesu. Yuda yari afise post ateza gukina mu bijanye n'igikorwa cyo gucungura isi cyari kizanye umwami Yesu. Iyo Yuda atabaho, mwari muzi ko Yesu aprefera Yuda kuruta Petero mu gihe cyambere. Mu nyuma kaza Yuda yapfuye, mwani majambo ivyiwe vyaheze, hama mu nyuma kaza kuza gusubira gufata Petero. Petero yamwise Satani. Pourtant Petero yaramukunda, aramubwira ati mukunzi, ivyo uri kuravuga ngo ugiye gupfa, ivyo uri kuravuga ngo ugiye kwicwa, tuzokora ibishoboka byose. Petero wenyene, Petero Imana imuhezagira inzoka imubaza afise mu ijuru. Petero wenyene niwe yagendana na Yesu imyaka 3 n'inusu. Yesu atazi ko afise imbere, ivuga ngo imbere murabizi, imbugita. Ivyo yavuga ati tunyaruke, Petero yaba yashizeyo, Yesu ntiyigeze ayibona. Kuryo umunsi umwe yabonye gutwi kwa kumusoda w'umuroma gukorokeye hasi, gukorowe niki.
agiye kuraba asanga Petero ati oya turakizwa mugabo turakagumana. Petero ati ibyo byose uri kuravuga aba baroma ndabazi ni ukugumiza hafi ikigwanisho. Mugabo ntiyari yaratahuye. Shesha mbwa tumvirize wabitahuye nabi. Ibigwanishwa mvuga si ibigwanishwa byo mu buryo bw'umubiri, ariko ni ibigwanishwa byo mu buryo bw'impwemu. Haleluya. Yesu yita Petero Satani. Herera inyuma yanjye Satani. Mugabo Yuda hejeje kumusoma aramubwira ati mugenzi ugurisha umwana w'umuntu mu kumusoma. Kuri Yesu Yuda niwe mukunzi, parce que Yuda niwe ari karakora ico yavukiye kugurisha umwana w'Imana kugira ngo ashobore kudupfira. Petero nawe ari karatoba isoko. Burya twari dukwiye gushimira Yuda. Iyo Yuda tabaho twari kuba twarakijijwe. Burya dushimire Yuda kuko Yuda yakoze igikorwa cy'ingenzi, igikorwa kidasanzwe. Kandi Yuda mu bantu bari bafise ubwenge bwa hano muri nose ntumugiranye na Petero. Nawe nyine Petero nawe atari muwende. Yuda burya ntiyagurishije Yesu kubera ko amwanga. Yuda yari mu businessman. D'abord murabizi ko Yuda yakora mu mafinance. Yuda ifamiliye n'amadiri. Yuda bonye Yesu akumva ngo uwo mugurisha avuze ati this is a business opportunity, ntabwiza kurata. Mugabo aravuga ati umva uyu ndamugurisha kandi aya ndayagasura. Kubera iki? Yaravuga ati wa undi nabonye agendera ku mazi, uyu vyukuri bazogitse bamukojeje. Yuda yagurishije Yesu azi yuko iga nota araza kuyicikana. Jewe ndamubashikiriza noti ngenda ikubite, hanyuma ndabizi ko Yesu araza kubacika. Nivyo Yuda yarafise mutwe. Nje bituma abonye bitagenze uko yagize. Birivuga ngo Yuda ararira n'amafaranga bari bamuhaye ntiyari bwayakoremo. Yavuga ati diri ntirahera, je ndaza kura abacitse camenya ko biraheze. Jewe nandi cancikana iyi noti. Mugabo abonye bitagenze kwa kundi, bibiri tubwira ngo acafata ya mafaranga arayabasubiza. Barayanga toya twahejeje. Twaje gusinya konta ivyo birabaraba, atarabaterera. Acaragenda ararira. Byerekana ko Yuda soko yanka Yesu. Mugabo yari mu mugambi w'Imana. Hariho ba Yuda Imana iprasa mu buzima bwacu kuko ni ngazi tudugirako kugira ngo dushobore kuduzwa mu buzima bwacu. Haleluya. Alors, reka twivugire gatoya kubiba mu bwiza bw'Imana. Kubiba mu bwiza bw'Imana. Nta muntu yabivye mu bwiza bw'Imana yagumye ari wa wundi. Nako ndabwira umugabo witwa Hamani yarasuzuguye Mordekai. Mugabo ntazi yuko Mordekai nubwo ari ku muryango ari umuzamu, mugabo afitanye ibanga n'Imana. Ngikintu cabaye ico gihe iyo Hamani yitegereza ari ubuhanuzi bw'iwabo, igihe cyose yitegereza Mordekai yabona umuntu w'umuhate, yabona umuntu w'umuruzer, yabona umuntu vyanki umuzamu gusaza uri umuzamu. Twe turi mu mabiro, wewe uri ku muryango. Yabona umuntu ivyiwe vyaheze. Mugabo ntazi yuko naho ari ku irembo ivyiwe ntibirahera, hari kibanza kindi yabikiwe. Kuko ababa mu bwiza bw'Imana, ababa mu bwigobeko bw'isumba byose, bama bari munsi y'ubushobozi canke bama bari munsi y'ishobora byose. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cishobora byose. Ngira umuntu ari mu bwiza bw'Imana ivyiwe ntibibe birahera. Abantu afisiko bashaka kuguklasa, turaza kubivuga mu mwanya, bakaguharira ko yisoko nitwoyimuha ibi ntivyo ukunda kuri we. Oya, uyu muntu ashobora kuronka iyi avantage, uyu muntu no promotion hayibereye bra bra bra. Hari nabageze kurongogwa n'umuryango ukorana akavuga ati uyu turamwanse. Byinshi bitandukanye. Nta kindi kizobasurisha kuri wewe. Biba mu bwiza bw'Imana. Kuba mu bwiza bw'Imana bisobanuye iki? Ba mu bwiza bw'Imana. Shirayo umwanya wiwawe, shirayo inkomezi ziwawe, shirayo inyitwareko yiwawe, teberayo. Imana irazi kungene vyurimwo izobihindukiza bikaba ivyo kukuzanira ivyiza. Numva amenye imikiro kibanza mu bwiza bw'Imana. Imana irashoboye guhekesha abatwanka ivyiza ikeneye ko dutunga mu buzima bwacu.
hamwe nubabaza ngaha ndabiza ayo makuru arahari. Hari abantu batumye dukomera mugabe uburyo babiduteye ntibwari uburyo bwo kutwankuraje, oya baje baduca intege, hama muri twebwe haguruka ikigatanya cyo kumva ata mpamvu yuko ducika intege ko baraduca intege, hama dusanga twageze ahandi hantu. Hari abantu barenganije mu buzi, ndazi umwe mu bana banje baramwirukanye bamwirukana nabi, ariko amaze kugenda aravuga ati ahantu sinzohagaruka, maze agiye Imana imugura amaso imuha umugisha atangura kwikorera ivyiwe. Ba bantu bamwirukanye nabi bamwe muri batangura kuza kumusaba akazi. Hari abantu badutera gukomera, hari abantu badukura muri zone de confort bigatuma turondera Imana kutwokara twara tuyirondera, ivyo bikatutuza muri buno nuva amene yanyu muri kino kibanza. Yosefu abwira abavukana itanguro igice ca 50 ku murongo wa 20 bati mweho mwagambiriye kungira nabi, ariko Imana yateguye kubizanisha ivyo. Akantu wenda gakunda abantu misi yose bahura mu bwiza bw'Imana, babiba mu bwiza bw'Imana, bamba bafise umunsi umwe kandi avuze ku munsi umwe bigisha barafise ino langage ivuga ngo ariko nivyo merewe nabi. Ariko iyo umuntu avuze ariko hari ikindi gitekerezo kindi abagiye kuzana. Abantu baba mu bwiza bw'Imana ashobora kuvuga ati nivyo uyu mwanya ndi hasi, nakubiswe hasi, ariko ndagiye guhaguruka, ariko ndagiye kuvyuka, ariko ndagiye kwibura mu zindi nkomezi zindi, ariko ndagiye gukayangana mu ndibwi. Vuga ngo ariko iyo bavuze ariko ntibiba birahera, ntibiba birahera. Kubwanyu mwagambiriye kungira nabi, ariko Imana yo yagabiye kubizanisha ivyiza. Kuzanisha ivyiza iki? Imigambi mibi yo kumugira nabi bari bamufitiye. Imigongo iheka imigisha ku buzima bwacu si imigongo y'abadukunda gusa, hari igihe Imana ihekesha imigongo y'abansi bacu mu kutuzana ivyiza dukene muri buno buzima. Sinzi gituma ntabafise nkuko nabashaka. Haleluya. Nico gituma abantu baba mu bwiza bw'Imana, babiba mu bwiza bw'Imana, barazi iri banga. Imana itaravuga ko c'est trop tard, il n'est jamais tard. Imana itaravuga ko vyaheze, urazi nuvume ngo hari abantu bari hano hantu Imana ntirahezanya nawe, ntibirahera. Mbwira ati ntibirahera. Hamani aragiye arakomprota kubijanye na Mordekai, umwami arasinya atazi ibyo asinye, kumba asinye n'urupfu rw'umugore wiwe. Mugabo wose arikaviza arikaviza Mordekai, mugabo ntazi ibanga rya Mordekai. Umunsi wa Mordekai atuma hagati ya Esther 4:14. Mordekai yari umuntu w'imwe, abantu b'imwe barafise ukungene b'interpreta ama situation bitandukanye n'abandi. Hari abantu kwa muganga ubwira ati dusanze ufise iyi ngwara, agaca vyakira. Mugabo abateba mu bwiza bw'Imana ataco muganga aravuga, nubwo yokivuga Imana ataco iravuga, haracari ivyizigiro yuko igiti naho cocibwa kizokongera kandi gusubira kumnaga, nicongera gusubira kumva mama y'imvura. Maze Mordekai nawe arabatuma yishwa Esther. Ico Esther yaramubwiye amakuru ataryoshe, atumbwiye ngo nje ku mwami mugabo ntarubusha mfise, umwami ntarantuma ko niheze nkagenda inkoresha zinterwa zije kumyica zondenze icagezwe. Mugabo aba mu bwiza bw'Imana hariho misi yose umuryango, hariho inzira Imana yama ibarekera. Bien sûr iyo nzira ni zajinike kujya bandika ku noti y'amafaranga ngaho uzokwigana iyi noti azogira iki, azofunga. N'abakunzi b'Imana bateba mu bwiza bwayo, hari itegeko ry'imwe rivuga ngo uzokwigana ivyo abakunzi banje bariko barakora azohagwa. Uti no ngi vyapote nk'ivyo bikuye he? Uragenda ubaze Farao n'ingabo ziwe. Imana yuguruye inzira mu kiyaga gitukura. Ubundi mu kiyaga gitukura nta nzira yari ihari, mugabo Imana ikirema kiyaga gitukura yari izi, kuko Imana muriko muranyumva, izi vyose is the all-knowing God. Ni Imana izi vyose, ni Imana omniscient, ni Imana izi vyo twebwe tutazi. Ireba kijya kiyaga yarizi ko hazogira igihe abana bayo bazokenera inzira ica harya. Imana niyo yemvanse sous-marin. Mwari mubizi
sumare yabaye invente biciye abantu baratabati bwa bundi mu kiyaga ashobora kuba arimo inzira ubu hari amabarabara hari uburimbi urenganye territoire atari wawe uragirirwa nabi. Ivyo vyavuye ni Imana yabitanguje igihe yacisha abisirayeli mu kiyaga gitukura. Farao araza ati barahaci natwe twohaca. Bo iyi ni impanuro ya assurance y'ijuru. Ugenda ubabwira uti ivyo nkora mureke kuvyigana. Ntivyiganwa. Bambwiye ngo mu Bushinwa nta kintu nabo badashoboye kwigana. Hari abashambira ati bababwira ati wowe tuzanire essence, tuzanire sample gusa. Tweca tugukorera ibisigaye. Mugabo ivy'Imana, ivy'ubwiza bw'Imana ntibashobora kuvyigana. Sindi kwa umuntu yakava muri kibanza. Mu mafilime abantu bakina za Hollywood barashobora kwimita ingene muvuga ubutumwa ingene akora service. Mugabo ntibashobora kwigana ubwiza bw'Imana kuko mu bwiza bw'Imana ahantu Imana iduhera marque de pose ikidodo kurya tamuntu asangiye empreinte digitale n'uwundi. No mu bwiza bw'Imana duhabwa ikitwerekana ko Imana cyangwa kugira neza ko Imana kuri atawundi muntu wundi ashobora kuvyigana. Bashaka ngo bahace nkuko nabo bahaciye. Imana ibwira Mose ati wagawe ikiyaga ungera ugiteranye. Muge Imana yamubwira ati izo ngabo z'abanyegiputa muri ko murabona uyu munsi, you shall see them no more. Ntimuzokongera kandi gusura kuzibona. Kubera iki? Bagiye kwigana ibitigano. Ngira umuntu ati 2026 ntibikunda ko banyigana. They can copy, barashobora kwigana business yiwabo, barashobora kwigana plan d'affaires yiwabo, barashobora kwigira na uravyumva nyene business plan yiwawe whatever. Mugabo hari icyo badashobora kwigana. Ubwiza bw'Imana buherekeza ico rikurakora. They can't. Vuguti ntavyo bashoboye. Ntabari ikintu cyabaye. Biri tubwira ngo nuko umwami yasinye Mordecai arabwira tumbiriza nutaseruka mu gihe gisa nk'iki. Ntugire ngo niwe wenyene uzokira mu bayuda bose kuko uri mu ngoro y'umwami. 14 niho nashaka. Umviriza kuko ni wapfa kwiyumya. Mani majambo ntubibe mu bwiza bw'Imana. Ukaba inactive. Mugakora kwera umugoro ukaba inactive, ukaba passive, ukaba umuntu ariko ariyumya. Negese kubabwinge Napoleon Bonaparte yavuze ngo isi ya none yishwe n'agacerere k'abantu beza. Abantu beza bahoze, abantu beza batari ko barabiye mu bwami no mu bwiza bw'Imana. Urabona Paul Jefferson umugaba ngora ariko kubitira mu bwiza bw'Imana umurege. Banyumvise baba mu bwiza bw'Imana turaregana murege. Washoye kuba mu bwiza bw'Imana. None ndabaza ikintu kimwe. Esther yaragiye gukora iki mu bwiza bw'umwami? Yaragiye kurega Hamani. Ugumye winumya gusa ugume bari ko barakora ivyo barakora barege. Timana urabona Imana ikakira ico kirego. Ntuzomenye irengero ryabo. Ni wapfa kwinumya muri iki gihe. Ndakunda kino kintu. Nta kizobuza abayuda gutabagwa bakarokoka ariko bivuye ahandi. Ariko weho nabinzu yaso muzohona. Raba kino kintu. Nta ubizi kumbura icyakwimitse ngube umwami kazi. Nukugira ngo uzuseruke ryari mu gihe nk'iki. Niki cyatumye uvuka mu gihe nk'iki? Ni kugira ngo mu gihe nk'iki nyene useruke. Ngira umuntu ati isi iteze guseruka kwanje. Haleluya. Wibaza ko Imana ari naniwe kukuvukisha muri Champs-Élysées, muri Kremlin. Wibaza ko Imana yari binaniwe. Mugabiri yaranja uva mu ruzo. Iri yaranja igukura mu kinogono. Iri yaranja igukura muri Checheni. Iri yaranja uyu gitaramuka.
mugakubwira ngo ugire useruke mwe kuko umviriza aho umuntu atangurira si hahereza. Iyo ni nkuru nziza nande bafitiye. Yosefu yatanguriye mu kinogo arangiriza ku kirimba. Mordecai yatanguriye ku irembo ari umuzamu arangiriza ku kirimba. Sinzi yugiye kurangiriza, ariko aho watanguriye se ugiye kurangiriza. Uri mu rugendo, hari urugendo urimo, hari aho uri. Icyo nkundira Imana uko ndabaravye uburoro ndabukura hafi. Dufitanye amateka twabanyemo mu bihe bikomeye, wabaye Imana. Dufitanye amateka twabanyemo mu bihe bikomeye, wabaye Imana. Ukuboko kwawe narakubonye, imbabazi zawe zira. Ukuboko kwawe narakubonye, imbabazi zawe. Aho byari bikomeye nabonye untaba, aho byari waranteturuye. Hallelujah. Namate. Every muntu wese, listen to this. We are history makers. Harabavuga ivyabaye, hari n'abatuma abantu bavuga ivyabaye. Muriko muranyumva? Sigiye cyo kwinumya, kuduzwa ego. Ngatuduzwa kugira ngo habiki, tuduzwa kugira ngo dufate ingingo zibereye. Mazaburi ya 184 kuva ku murongo w'icumi ndangirize hano. Ngiye umunani ndi wati nigiye cyo kuduzwa kugira tugire abo tudugije tubakura mu vyago barimo. Kuko kumara umunsi umwe mu nyubakwa zawe, kumara umunsi umwe hehe mu nyubakwa zawe, kuruta kumara iyindi igihumbi ahandi, kuruta kumara iyindi igihumbi mu bwiza bw'Imana. Babwiye nta muntu aba mu bwiza bw'Imana yirukira hamwe n'abandi. Uba mu bwiza bw'Imana igihe cyose yirukira imbere y'abamwirukiye imbere. Kuba umunsi umwe mu nyubakwa zawe kuruta kumara iyindi igihumbi ahandi. Uvuze kino kintu nofuma mpagarara mu gisapfu cy'ingoro y'Imana yanje. Hallelujah. I would rather be a gatekeeper in the house of my God than live the good life in the homes of the wicked. No fumamba umushibamyi, no fumamba gatekeeper, no fumamba kumarembo y'ingoro y'umwami wanje. Kuruta kuba rabakino kintu, kuruta kuba mu mahema y'abanyakibi. Uyu n'umuntu azi icyayico ubwiza bw'Imana. Suba rwe wese. Aya majambo yaritswe n'umugabo azi kungena Imana biciye mu bwiza bwayo no mu kubiba mu bwiza bwayo ishobora guhindura ivyaramarira bigacika amariba. Dusomye ku murongo wa 4 n'umurongo wa 5 haravuga ngo iyo baciye mu mwonga w'amarira bahindura bandi saba ari bo bose n'abantu amarango yabatumbereye Isiyoni. Niba abantu bamigetse barondera mu bwiza bwayo mu myonga zayo, bivuga ngo hayigwa aba mu ngoro ya bama bagushima ubudasiba. Next verse, abo bantu b'inkomezi zabo zihagaze muri wewe, hayigwa abafise mu mitima amarango aja Isiyoni. Mani majambo bafise mu vyimviro vyabo, bafise mu mitima yabo, bafise mu bitekerezo vyabo, kuhora igihe cyose bari mu nyubakwa zabo. Ikica kibani ku murongo wa 6 bacavuga ngo iyo baciye mu mwonga witwa marira ntibahasiga uko bahasanze. Aba mu bwiza bw'Imana n'ibisekuzo bisekura imisozi gacika amataba. Abahora mu bwiza bw'Imana, oh my goodness, siriko muri ko muranyumva, n'abahinduzi biragoye ko umuntu ushaka kumumeta, biragoye kumenya ivyiwe kuko
wibaza ngo uramufise ngaho ukamusanga arahandi, wibaza ngo bamurose ngaho ugasanga Imana acinzira anda. Biragoye uwo muntu ushobora kumumetiriza. Bavuze ngo iyo baciye mu mwonga witwa marira, sinzi nimba uri kuraca muri uyu mwonga, ariko ijambo ry'Imana ryarimbwira ngo bahindura ahantu hamariba. Mwani majambo aho bahoze baririra, aho hantu bahora baririmbira. S'abantu bari bo bose iyo baciye mu bibabaje bibahinguramo abahizi badasanzwe n'ibikoresho by'intambara z'ubwami bw'Imana. Haleluya. Bahindura ahantu hamariba. Raba kino kingo mbere imvura y'intasuro iwambika imigisha. Ibi bicika umugabane wawe nimba uvyizeye mu izina rya Yesu. Imvura y'intasuro iwambika imigisha. Navuze ngo umugisha, bavuze imisumwe. Mu minsi heze hari vendredi nakira umwana ahishurwa amabanga y'ibicaniro. Umunsi umwana araza kundana amubwira nti kora amasengesho ya 40 jours hama ndagufasha gusanga ngo ivyo bicaniro. Ahejeje amasengesho ndamusengera Imana profesi kuri we. Ndamubwira nti Imana inyeretse uri Yosefu umuryango wawe. Ndamubwira n'umuryango ugiye kudepanda kuri wewe, kuvya Imana igiye kugukorera. Nta misi yaheze. Umunsi umwe agenda ahantu juste bamuhamagara turazi kuvuga Ifaransa n'icyongereza, bana banje igiga Ifaransa n'icyongereza birakenerwa. Baramuhamagara agenda ahantu arahaca akora kuri reception. Mu nyuma hacazi cyagezwe ngo urumva ngo ategerezwa ngo kuza arakora na dimanche. Aravuga ati mukore ku munsi w'isabato ntibikunda, nzokora indi misi yose mugapana dimanche. Bacha mukubita mise à pied. Agiye gusenga Imana ati ntusubireyo. Kumbe kubera ubwiza bw'Imana buri kuri we, umuntu aho uragendera aho hantu arondera nimero yiwe, mwima aramutamubwira ati ndagukeneye. Ntugikora hahandi ati kanera havuye uranze na dossier wawe. Aca aragenda. Agiye ati umviriza ngo ndagusabira akazi mbwa uratangura ari nka stage professionnel. Mugabo baza baraguhemba 150. Mugabo ageze imbere yo mushefu aramubwira ati wese nzoguhemba sasa nzoguhemba 4. Bitangurira ngaha. Juste agitangura gatoya, umwe abara démissionné mu budirecteur. Uwari aho hantu acaraduga. Bitegereje baza gusanga nta wumva bwiza kuduza. Mu maturi kumeje Jacques babwiye. Namubwira ashambwira ngo yaraza ari kimazo turibuka ikintu wambwiye ko ndavyibuka cyane gose. Nimbwa ikintu kimwe nashaka kubwira. Yosefu ntabumbwa n'umugabane umwe. Ba Yosefu ntibabumbwa n'umugabane. Mbwira muti nimba uri mu bakomoka kuri Yosefu ntibabumbwa n'umugabane umwe. Uribwira ko ego yaraguhezagiye ariko ntaraheza kuguhezagira kandi ububiko bw'imigisha yayo ntiburahera. Yo amen mesereza muri kino kibanza. Ndamubwira no umugabane umwe ntukwiye. Arambwira ati vyuri kuravuga nukuri. Isto nico nanze nabwiye Imana. Umugabane umwe kuri ba Yosefu ntukwiye, kuko ba Yosefu ni ishami ry'igiti cyama cyane kirenga inzitiro za ba Yosefu ntibahagizwe n'ivyabo. Ba Yosefu ntibari ku Okay basi reka ntangirize kuri kano. Nakavuze muri kitse cyongereza, reka ndakizana muri kitse ya gatatu. Hariho ama levels and hariho ingezo zine Imana ikere kutahura muri no mwaka. Iyi Imana ikiraguhezagira iguhezagira ku ngezo zine. Haleluya. Luka 6 ku murongo wa 37 harari 38 and 37. Urugezo rwa mbere Imana iguhezagira ko nico twita the good measure, la bonne mesure. Aho ni hahandi ntukigurana mugabo ufise tout juste. Harabana muri kiro kibanza bari kuri iyi level, hari nabandi bien sûr bari munsi mugabo muduge mu izina rya Yesu. 2026 n'umwaka wo kuduzwa ingo ku rugezo rwa gurugezo bwiza. Urugezo bwiza ni kuri wewe. Mugabo ba Yosefu ivyabo ntibigarukira kuri bo. Je namaze ko ndabwira umvirize ivyo besha umuryango wanje nukuri ndashima Imana mu buntu bwabo yarabimpaye. Mugabo jewe sishobora kubaho ndiko mbesha umuryango wanje gusa, ntegezwa kubaho ndiko ndabeshaho nabandi kuko ndishami ry'igiti cyama cyane amababi yanje bwiza kurenga. Vuga ngo kurenga. Simbona banje gusa, mbona nabandi bivuga ngo hari abandi batari muri iki cyanya bataraha muga barahandi turaba bahanga. Numva amen meze neza.
urugezo rwiza rugarukira kuri wewe mugabo you have to move on ugasika kuco nita ku rugezo rutsindagiye urugezo rutsindagiye the levels of pressing down ni kwa rugezo aho Imana ivuga ati uyu muntu birarengeye ko abandanya gusa agirirwa neza bigarukira kuri we reka tumuduze hatangura kugira undi umwe agirirwa neza kubwiwe hatangura undi ahabwa akazi kubwiwe hatangura uyundi agirirwa neza kubwiwe hagira undi aronka visa kubwiwe haboneka uyundi atabagwa kubwiwe haboneka undi yishyurwa amadeni kubwiwe haboneka uyundi mu bintu binezereza umutima wanje niyo Imana imbashije gukorera iciza umuntu ataje duhuriyeko umva nacava ngo urumva ngo abantu barahemuka baragira iki je m'en fiche je m'en tape ivyo dukora ntibikora kugira ngo abantu baze baduhezagire abantu baze badushimire nimba bikoze kubwiyumvo warihenze ntuzi gituma wakoze ivyo wakoze nimba ukoreye umuntu akaguhemukira nubwo wowe ugeze aho umusora kugira ati ntaco yamariye yabayeho ngira nabi yabayeho amprofite yabayeho sinzi peut-être ntavyo nzi uvuga ariko mwijuru baranditse ico bagiye ukora nimba ari karamu wamuguriye mwijuru yaranditswe nimba ari ikamambiro wamuguriye mwijuru yaranditswe nimba ari amavuta wamuguriye mwijuru yaranditswe ico mukoresha nimba waramuvuje ijuru yaravyanditse abene Yosefu biyumvira muri ubwo buryo good measure press down iyo bariko baratsindagira kugira ngo baronke ibindi bibanza bindi byo gushiramo ibindi bintu aho niho hantu Imana ishaka ninde ariko arashima Imana ku bwaho no nidukore vyiza kora ko dufise umurengera no ishengero ry'i Makedonia iyo ryo tubwira ayo makuru dukore vyiza ko dufise umutima wo gukora ivyiza udafise umutima détrompe-toi ntavyo uzokora naho uzoronka vyinshi uzokwama ukeneye uzoronka inzu ya mbere ukeneye ya kabiri ukeneye ya gatatu ntuzokwigera ubumbwa uzoronka miliyoni wa mbere ukeneye wa kabiri uronka ijana ubana iyo bija ntihuzura ngira muti iyo bija ntihuzura ariko niwo kudesida ukavuga ngo hari umuntu abwiza kugirirwa neza ku bwanje abakiri bato muri kumuriga amashuri ntimuyige gusa kugira ngo muze mubeho neza mwebwe no in God's presence God shows the way of life inzira y'ubugingo cironkera mu bwiza bw'Imana aho Imana idutahuza ivyo abandi batariko baratahura embabwire tubiza kuba mu bwiza bw'Imana niho tubera batandukanye n'abandi iyo mvuye mu bwiza bw'Imana mba numva nkunda abantu n'umwansi wanje ndamusengera kugira ngo urazi nta kintu kiryoshe nk'iyo umuntu ageze hano akihana agatahura ikibi yagukora akaza gusaba imbabazi murambabariye reka ngarukize nga numva ari vyinshi mugabo ivyo nako ndavuga nabejeje ku rugezo rwiza rutsindagiye runyingishe vuga ngo runyingishe twagiye urugezo rwiza ngira gute urugezo rwiza muchongeza good measure urugezo rwiza rutsindagiye nyereka rutsindagiye andiko mvuga ivyo wawe rutsindagiye 2026 urugezo rutsindagiye runyigisha runyigisha oya kunyigisha sigutya uko gutsindagira kunyigisha ni gutya nyigisha runyigisha Imana ikiranyigisha ibirikarondera ahishira ikindi gitangaza kindi ukeneye iyo ikiranyigisha Imana ikiranondera ikindi kibanza kindi ahishira iyindi na mwibaza ngo ntaye mufise zirakwe no Imana ikirarondera izindi ntahe zindi zikomeye kurutizo mwakize mu gihe cyahise vuga ngo runyigishe aha Imana rero imaze kuronka aho ishira ngiki kindi kintu ikikora ikigira ikisesekaza nyereka gutya rusesekaye iyi Imana yasesekaje naho uciye basigara baratoragura umugisa w'Imana kuvuye iyi Imana yasesekaje uvuze gusa Imana ibikoze iyi Imana yasesekaje utarasenga iba yakoze iyi Imana yasesekaje
haleluya. Icyo ukora cyose igihe umugisha, ikintu cyose kigirirwa amahirwe adasanzwe iyo Imana gusesekarije. Bose bashaka kuba bagenzi biwawe.